Turazi yuko muri benshi mubandanya gukurikirana itunganywa n'isamirizi yanyu Radio Réveil, Radio Ikanguro, Radio La Justice. Tukaba tuzi yuko mudukurikirana muri mu micungararo itandukanye haba mu gihugu hagati mu gihugu cy'u Burundi canke inyuma y'imbibe zaco. Amajwi yacu akaba bashikira va muri akabuseruko. Uno munsi tukaba twabahitiyemwo teme ijanye n'ivya economy, igisata c'ubutunzi. Aho abatari bake mu gihugu cy'u Burundi bamaze igihe bidodomba yuko ubuzima bwabaye ndanse. Isi radio yanyu ikaba yahisemwo kugaruka kuri kivyi neza yuko atari kibazo gihanze Burundi gusa ahubwo gihanze n'ibindi bihugu byo muri Afrika canke inyuma y'umugabane wa Afrika. Kuri micro mukaba mugiye guterama munezero nkuko bisanzwe, mubandanye muteramanye natwe kugira tubariyagire ku bitari bike kuri ico gisata kijanye n'ivy'ubutunzi. Haraba maze igihe bidoga imyidogo ikaba atandukanye haba mu mashirahamwe ada politike, bavuga yuko ubuzima busa n'ubwanse mu gihugu cy'u Burundi, bakavuga yuko ibiciro ku masoko bisa n'ivyaduze ku buryo butamenyerewe. Uno munsi rero tukaba twahisemwo kugaruka ku biciro. Twashoboye kubaza mu basanzwe baja gusumira ku masoko atandukanye, aho twakubishira en comparaison tukaza kubigereranya no mu bindi bihugu, cyane cyane nko mu gihugu ca Kenya. Tuze kubabwira ingene hama abarundi baraza kumenya ico bashobora gufata mu vyirwa biravugwa n'amashiramwe atandukanye, yuko ubuzima buzimvye mu gihugu cy'u Burundi, babanje kwihweza ingene ahandi mu bindi bihugu vyifashe. Kumwe n'ivyo murazi yuko mu gihugu cy'u Burundi abarundi n'ibifungurwa bitandukanye twarashoboye kugira amatohoza turabaza ibiciro biri ku masoko cyane cyane mu gisara ca Bujumbura, aho twasanze ibiharage vyo mu bwoko bwa kilo bigeze ku 3400 tugereranije no mu kwezi kwa munani, bikaba vyagugwa hagati y'1300 n'1500. Ibiharage vyo mu bwoko bwa kinure navyo bikaba bigeze ku 3600 tugereranije no mu mezi yahera cyane cyane mu kwezi kw'icenda n'ukumunani bikaba vyari ku 5000 amafaranga y'amarundi. Ibiharage vya bigeze ku 4000 tugereranije no mu mezi yahera cyane cyane mu kwezi kw'umunani na 9 vyari ku 2000. Umuceri nawo ukabugeze hagati y'3800 n'4000, wahora ugugwa 2700. Aho tuko turavuga muri ayo mezi hagati y'uko 8 n'ukenda mu 2022. Uno munsi kandi ibigori, ikiro c'ibigori kikaba kigeze ku 1900. Muri ayo mezi duhejeje kubabwira vyagu 1600. Nibaza yuko abarimo baradukurikirana barashobora kuca bagira difference, bakaca baraba shobekera ko kuri ico kiringo c'amezi yajeje gutanga. Ibiraya navyo 1300, aho mu rame duhejeje kubabwira sai ku mahera 900, kuvuga yuko yiyongereye ko hafi 400. Igitoke, ikiro c'igitoke kikaba kigeze ku 1300, aho muri ayo mezi duhejeje kubabwira cari hagati y'amajana 7 n'amajana 8. Ikiro c'ibijumbu kikaba kigeze ku 1000, aho kuri ayo mezi duhejeje kubabwira cari kigeze 5. Nayo ikiro c'ingano kikaba kigwi, aho kuri ayo mezi duhejeje kubabwira cagugwa 1700. Ivyema canke ivyo abandi biti biyoba, ikiro kikaba kigeze ku 10,000, aho muri ayo mezi duhejeje kubabwira 5. Nayo amateke ikiro 2500, aho ku mezi duhejeje kubabwira kigugwa amahera 700. Tohoza ku ntuzenya mu mavuta mu bwoko bw'amakoto, ilitiro 10, no kuvuga yuko akadobo kamari 10
kakaba kageze ku bihumbi 72 kagwa ibihumbi 50. Nayo amamesa inuzenya ikiro cha plutôt 5 litres nukuvuga kabido kama cupa 5 ugeze ku bihumbi 24 aho kari kahoze ku bihumbi 12. Ikiro c'isukari kikaba kigeze hagati y'ibihumbi 3200 ibihumbi 2400 aho mu igiciro kizwi cyashinzwe na leta ari ibihumbi 2500. Ikiro c'inyama kikaba kiri hagati y'ibihumbi 11 n'ibihumbi 12 tuko tuvuga ku nyama y'umusoso, nubwo leta yavuze yuko ikiro gitegerezwa kuja ku bihumbi 11. Ikiro c'ibitunguru kikaba kiri 400, umunyu 200, sauce tomate ikabiri ku mahere 1000, nayo itomate zisanzwe akadobo gashaka kuba karimo nk'ibiro 8 kakaba kagugwa ibihumbi 15. Indagara ikiro kaba kigugwa ibihumbi 60, nayo imikeke ikaba gugwa ibihumbi 12, aho no kuvuga yuko habarimo nk'imikeke ibiri yisoneye. Nayo igice c'amakara, igice c'umufuko w'amakara kaba ari ibihumbi 22, aho mu mezi yahera vyari ibihumbi 15. Amagi irigi rimwe kaba ari kugwa amahera hagati, donc nukuvuga yuko amahera 650, aho ubwa mbere ryagugwa amahera 500. Na isabune ikabigugwa amahera 1000, nakuvuga yuko yandi mezi hoho yagugwa intuzenya amafaranga 600. Nukuvuga abantu nyene ntibarinda kwiyahura era yuko tumwe turagerageza kuraba ishiramwe Renape Burundi geragerageje gutohoza ngaha mu gihugu ca Kenya, dufatiye cyane ku mantuzenya ku Kenya avunjwa ko, nukuvuga yuko turashaka gufata yuko ihera rimwe giri, donc nukuvuga yuko ishiringi rimwe giri Kenya rishaka kuvunjwa amafaranga y'amarundi 30, nukuvuga yuko igihumbi c'amakenya kirimo ibihumbi 30 bundi. Nukuvuga tugiye kura ko yonga muri Kenya dusanga ikiro ibiharage bisanzwe atari jaune kiri ku mahera 200 muca mushobora kugwiza n'intuzenya n'amahera 30 n'amahera 30 muca mutora yuko ikiro dushize mu mahera y'amarundi tukayakonvertisa tuza gusanga ikiro kimwe kigugwa ibihumbi 6 vy'amarundi. Muca mubona yuko mu Burundi ikiro c'ibiharage kigugwa ibihumbi 3400, ariko ngaha muri Kenya dushize kuginuza ku giciro cyo ngaha muri Kenya tuca dusanga ikiro c'ibiharage kigugwa ibihumbi 6 vy'amarundi. Murashobora kwibaza muti none niko vyanye no muri Kenya ekadasi ko vyamye, kuko mu mezi yahera barashobora gusanga nk'ikiro c'ibiharage kigugwa 8 amahera 80 y'amakenya, murashobora kwiza na 30 mu marundi muca mubo mutora kuvuga yuko ikiro c'amakenya ntuzenya ikiro c'ibiharage mu ntuzenya ngaha muri Kenya cyashobora kuba kigugwa mu marundi 2400. Nukuvuga iyo difference ntibonekeza gusa, iribonekeza no ku miceri naho nyene duze ugerageje kugereranya uza gusanga igiciro c'umuceri ngaha muri Kenya kiri hejuru cane ugereranije n'igiciro umuceri ugugwa ko mu Burundi, kuko personnellement naragenda gura umuceri ku kiro umuceri bita pishori, n'umuceri umota kujya ku mu Tanzania ugugwa ikiro 220. Tufate ikiro kigugwa 220 ucugwiza na 30 mu mafaranga bavunja ko mu marundi uri ntuzaya kuri black market, ko turazi yuko atamuntu ashaka kuja kuvunja ku biciro vya leta. Muca mubona yuko ari ibihumbi 6600 mu mafaranga y'amarundi, nibi bihumbi hagati ya 3,800 n'ibihugugwa ko mu Burundi. Muca mushobora kugira ibiharuro vyoroshe cyane. Muca turavye mu Burundi bavuga yuko ikiro c'intuzenya c'ibitoke kigugwa 1300. Ngaha muri Kenya umuhanyu umwe w'igitoke igitoke kijyo umuja guteka bakigurisha amahera 10, ari naho ushaka gusanga bagira imihanyu ibiri amahera 30.
kuvuga umuhanya umwe bakaca bagurisha amahera 15 mugiye kubiraba murashobora kuca mu convertisa umuhanya umwe w'igitoke ngaha muri Kenya ufashe ayo mahera 10 no kuvuga umuhanya umwe w'igitoke ugugwa amahera amajana 3 no kuvuga yuko kugira ushoboye kuba wo kwiza ikiro canke uronke igitoke mushaka gufungura muri abantu babiri dufate ko mushaka kujya nk'igitoke c'amahera 100 y'amakenya soit ibihumbi 3 vy'amantuza vy'amarundi muza gusanga donc c'amahera 100 mu Burundi ari gitoke nibaza yuko hafi ari nk'ibiro nka bingahe ni biro bibiri birenga imihanyu 10 y'amahera 100 tuza gusanga aza kugwa mu mahera ibihumbi 3 vy'amarundi or amahentuzenya igitoke kigugwa intuzenya ku kiro 1300 muca mona yuko tugize intuzenya karikire zihuta ibibiri bigwa mu bihumbi 2600 ukuvuga uraza gusigarana amahera amajana 4 ibijumbu c'est la même chose agapfungo k'ibijumbu gashobora kuba kari donc nk'ibijumbu 3 canke biravana ingene bibe bingana ngaha bigugwa amahera intuzenya amahera 100 mu ntuzenya mu Burundi muca mona yuko amahera 100 ni ibihumbi 3 muravye kuntuza ku giciro bigugwa kuno munsi amahera 1000 baduhaye tuza gusanga ariho difference y'ibihumbi 2 Évidemment, ça risque d'être la même chose ukubera ko tubaza yuko ivyema bishize gato ukubera ko ngaki ivyema kigugwa amahera watomboye kiguha hagati y'amajana 250 n'amahera amajana 3 muce mufata ayo hagati y'amajana 250 n'amajana 3 muza gusanga yuko mu Burundi harashobora kuba haduga ko nk'igihumbi kuko dufate intuzenya kuri rujya ruvunje twabwiye rw'amahera 30 kwihera rimwe ry'amake donc kushiringira rimwe ry'amakenya tubaye turafatira kuri ivyo mu bijanye n'ibifungurwa tuja ku ntuzenya kunzenya ku mavuta akantuzenya akabido kapa 10 donc plutôt kama ntuza kama litro 10 ngaha muri Kenya mu misi 3 iheze nakaguze ibihumbi n'amajana 3 camufata ibihumbi 2300 muca mugwiza na 30 muza kuca mubona amahera muza gutora mu mafaranga y'amarundi ukuvuga yuko peut-être akanuzenya akabido aka 10 litres kamanuza kamakoto gashobora kuba kazimvye mu Burundi par rapport yo ngaha muri Kenya ariko mwaravye neza muza gusanga ntuzenya ibifungurwa bitari bike mu Burundi bizimbutse kure niyo gusumba ngaha muri Kenya ikiro c'isukari ngaha muri Kenya kigeze ku mahera 160 ikiro c'isukari muca mugwiza mu marundi 160 mugwiza na 30 muza kuca mubona amahera muza guca mutora mu ntuzenya mu marundi aho mu Burundi batubwiye yuko ikiro c'isukari kigwa hagati y'ibihumbi 3 n'amajana 2 n'ibihumbi 3 n'amajana 4 aho murumva yuko deja baba bagiye mu biciro vyabo ntibabumubahirije ibiciro vya leta ariko bado tuza gusanga ibiciro vy'intuzenya vy'ikiro c'isukari mu Burundi biri hasi cyane ugereranije n'ikiro c'intuzenya n'ibiciro vyo ngaha muri Kenya nayo ikiro c'inyama ngaha muri Kenya kigigeze ku mahera amajana 6 amahera amajana 6 y'amantuzenya amajana 650 musoso mwico gihe muca mushobora kuraba amajana 650 muca mugwiza na 30 muca mubona amahera y'intuzenya ikiro c'intuzenya c'inyama kiriko mugereranije no mu Burundi muza gusanga turi ntuzenya bari kure niyo tubasomvye hafi nk'ibihumbi 600 mu ntuzenya difference ihari hagati y'ibiciro vy'ima ikiro c'inyama cyo mu Burundi kirazimbutse cyane ugereranije n'ikiro c'inyama cyo ngaha muri Kenya nguru batubariye yuko igihumbi n'amajana 4 mu Burundi muri Kenya nibaza yuko
bihakwa kwegerana urukigurwa amahera 10 no kuvuga yuko utwaye akantuzenya baca bagutekerera mu kantuzenya bakaguha ibitunguru 10 vijana amahera 100 nayo uco yakonvertisa mu marundi uza gusa intuzenya mu Burundi ikiro c'ibitunguru kizimbutse par rapport yo ngaha muri ntuzenya muri Kenya kuko muza gusanga mu Burundi kigwa intuzenya musanga i Burundi kigwa 2400 aho ngaha muri Kenya kigwa ibumbi nuko nibaza yuko ngaho rushoboye kuba tubaciriye ku mayange ingene ibiciro vyifashe ariko kandi ntitwogenda yiye cyane nko ku kintu kijanye n'intuzenya n'igitoro ngaho muri Kenya petrol igeze ku mahera ku mashiringi 179 aho tuba turi Nairobi nayo tugiye Mombasa dusanga iritiba igihumbi na plutôt 176 n'ibice 98 kuri Mombasa muca mugwiza mu marundi mugwiza na 30 muca mubona intuzenya petrol ayigugwa ko mu gihugu cy'u Burundi mugize comparaison muza gusanga ariho difference nini muza gusanga mu Burundi bizimbutse cyane yo nga muri Kenya kandi tuzi yuko nga no nga muri Kenya tagitoro bimja kunuza muza makungu muri Tanzania kugeza mu kwezi kwa mbere iteki 30 iritiro y'intuzenya ya diesel yagugwa ibihumbi 3295 mu mashiringi y'amatanzania muca mugenda mugiye mu convertise vyihuta murayo kuntuzenya ishiringi y'iri Tanzania amahera ari muri yavunjwa ko mu marundi muza kuca mubona yuko mu Burundi intuzenya igitoro kizimbutse par rapport yo muri Tanzania muri Uganda intuze iritiro ya ntuzenya y'igitoro naho nyene igugwa ibihumbi 5 n'amahera 5 y'amaganda amashiringi y'amaganda ihe muca muraba muce mugira amakarikire yihuta murabe kuri ntuza taux de change yamantuza ngaho kuri ku ma bureau de change ingene bavunja tubaza yuko muza kuca mubona la différence ihagaze naho mu Rwanda intuzenya igitoki gugwa 1968 ibice 51 abayo no muntuze mu mafaranga y'amanyarwanda kugira ntuzenya comparaison muza kuca mubona mu Burundi la différence ihari muza gusanga abanyarwanda bizimvye cyane par rapport yo mu Burundi muri Ethiopia ageze ku mantuzenya ku ma Ethiopian birr 67 n'ibice bitatu aho ni kunuza ku litiro y'intuza y'igitoro aho tumutuvuga kunuza kuri ntuza kuri diesel nayo kuri mu mantuzenya muri Nigeria bigeze ku mantuzenya ku naira amajana 822 n'ibice 83 muca mugira ntuzenya calcul zihuta mu convertise muza kuca mutubwira ivyo mwatoye murashobora rero kwibaza muti kubera iki uno munsi ukiyane nape Burundi hisemwo kudushikiriza ingene ibiciro vyifashe mu bihugu bitandukanye neza na neza paso inyuma gatoya tubanze tubibutse ivyabaye kw'intuzenya kwa gatanu igenekerezo rya 27 kwezi kwa gatatu mu 2015 aho amashira hamwe y'ibice vya politike ico twokwita ntuza ya société civile yahamagariye abantu kuja mu ntuzenya mwibarabara ngo bagende mabuzimvya utashaka kuvuga mashira hamwe nka Oricom, Kafob, Abuko na Kosibu aho biyamiriza bavuga bati amahera 42 yakuzenya kubahamagara bakoresheje ama telefone ngendanwa ngo yuko yovanwa ko ndetse amazenya hafi amashira hamwe bavuga ngo 1300 baca bamagarira abantu kugira ico bokwita ico twita grève générale kuwa gatatu igenekezo rya 2025 kwezi gushika itariki imwe y'ukwezi kwa kane aho turi mu 2015 mwibuke neza na neza ivyagiye birakurikira mu nyuma hama muco mutubwira ico mwibaza kuri ibi bintu uno muvuga bati ubuzima mu Burundi burazimvye par rapport y'ibindi bihugu nibaza yuko abo baba bivuga abantu barafata umwanya wo gutembera canke ngo babaze ibihugu bitandukanye ngo babwire naho ingene vyifashe kuko tumwe twabiraba twe muri nape Burundi tubona yuko ivyabaye muri 2015
bishobora kwisubiriza no muri 2023 canke imbere yaho igihe tutazi neza, ariko iya desinye précurseur zitwereka neza yuko tuntu tutameze neza tumwe turategurwa. Ivyo navyo twaba tubwira leta tuti muragaba ntujye ngo musiye bwose ngo mwibaze nyene ngo bamwe baravuga ngo ubuzima kuko haruhande y'izimba ry'ibiciro nivyo ntabwo ari Burundi gusa bategeza gutahura yuko no mu bindi bihugu ubuzima nta coroshe kirimwo. Abantu ngira mwarabonye ngaha muri Kenya y'uko manifestation baragiye muri ntuzanye opposition yamagariye abantu kuja muri manifestation bavuga ngo bei ya unga inafaa kushuka chini. Ivyo rero iyo tumwe turabivuga ntabwo dushika turagerageza tukavuga ibihari kugira bavuga bati mu Kirundi iti bibwirwa benshi bikumva bene vyo abo biraba. Twibaza yuko bategeza gufata ingingo zibereye kuko iyo tumwe turabona abantu baravuga ngo ubuzima burazimvye, twaraba natwe mu bihugu duherereyemwo tugasanga c'est la même chose, muga mu Burundi bigafata ntuzenya drame bikaba dramatize ku buryo budasanzwe. Tubona yuko ari ibindi biba vyinyegeje inyuma, nane cyane yuko twagiye turabona ivyagiye biraba mu ntuzenya mu mateka y'u Burundi ingene vyahoze bitangura n'ingene vyagiye birangira. Mwishamwe Renape Burundi rero ntiturera amaboko, turagerageza kuraba ivyabaye ibihari tukiyumvira nibishobora kuzoza muri kazoza mu gihe leta y'u Burundi itabifashe ingingo zibereye. Ariko rero kumwe n'ivyo haruhande y'ivyo biciro tubabwira yuko no mu bindi bihugu vyaduze, nibaza yuko mu Burundi vyaduze ko ntivyategezwa gushika kuri urwo ubukene bavuga buri mu bene gihugu ntibwategezwa gushika ku rugero bushobora kuba bugeze ko ahaniniya tuvuga tuti ari hagahande gatoya n'indongozi zagiye zirashiramo uruhara zashize mu kuboko ubuzima bwa bene gihugu budindira kuko ari ingingo zagiye zirafatwa zidasanzwe zitanasiguritse rimwe uza gusanga zituma musanga abantuze abaje ku mirimo ngo bakore bagira ico bahereza imiryango yabo bagabanuka. Donc les consommateurs babaye benshi gusumba les producteurs. Turashaka gutanga nk'akarorero ihugu nk'u Burundi sinibaza yuko turagera ku rugero rw'uko dushaka kwimita ibindi bihugu mbio canke twihuse cyane kuko ibihugu cyane dukunda kuraba ngo birateye imbere nk'ivyo bamwe bavuga ngo entre parenthèses ngo Rwanda ngo rurateye imbere, bakavuga ibihugu vya Tanzania bagatanga uburoro kuri za Uganda, Kenya n'ibindi bihugu cyane nk'ibi dusangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Baza yuko mu gihugu c'u Burundi bateza kuraba ingene ibindi bihugu bikora. Turavye muri Tanzania abantu barahabwa uburenganzira bwo gukora imirimo yose ishoboka pourvu que batagiye ntuzenya batabangamira umutekano w'igihugu. Muri Kenya c'est la même chose. Muri ntuzenya haba muri Uganda nibaza yuko indongozi zacu ziratembera, ahubwo nibaza yuko abambasaderi baba bari mu bihugu bitandukanye bateza kubwira kujya kara se Barundi bakubwira bati ngaha barimo barakutya bimeze kunuku kugira barabe yuko boza baririnda ingingo zimwe zituma abene igihugu baja mu bukene. Dutanze nk'akarorero nk'ingingo yo kuvuga ngo bakuye abantu abanyonga amapikipiki barabara babantu za restriction y'uburere bashobora kujamwo aha naho baje ngo bamwe barakinga ama accident n'ibiki nibaza yuko nk'iyo ngingo yarihuse cyane kuko nk'abari baguze ivyuma baciye baja mu ntuzenya mu ruhombo, nukuvuga yuko wari yagize kugira ntuzarete ivuga abantu ibwira bene igihugu tibihangira imirimo aba jeune baheza intuze y'amashuri za kaminuza bakaburubuze bakabura aho baja guzenya gukora cece mu bisata vya leta canke vy'abigenga baca bahitamwo ko investisa mu tundi dusata baba babona yuko kuronkeramwe imitahe. Leta yaduka mu gitondo caka ikavuga iti ibi turabihagaritse, nta ntuzi batari bagishijwe inama ngo bahabwe umwanya n'uwarimo arapanga kugura utwo twuma ngo arabe ikindi gisata ashobora kugushiramwe amahera yiwe. Murumva yuko
leta mwice mukene abene gihugu baba bafise. Akandi karorero ka hafi nibaza yuko murashobora kuraba nk'ibintu byo kuvuga ngo bagura imyimbo. Ntushobora kubwira umurimyi yaremye ibintu vyiwe ngo uraza kumushingira ibiciro nka leta mu gihe uri muramuha amafaranga ari munsi y'abantu z'abadandaza abandi bayo ngo baratanga. Mu bisanzwe ngaho naho nyene muri bacege mugatuma n'abahora biyumvira ko investisa mu gisata c'uburimyi mugasanga baciye badebuka kuvuga bati nta kuntu dushobora ko investisa baca badutegeka ku biciro tuza kugurisha ko kwisoko. Ibiciro biba bimaze kuduga bigiye ku 1900 1800 bacu usanga bamwe barabwira ngo zana tubagurire mu mahangara bakabagurira ku mahera 900. Murumva yuko aho leta nayo nyene iba yaterereye mu gukenesha abene gihugu. Mu bisanzwe twe muri nape Burundi tubona yuko nk'ibintu zenye ibiciro kurega ibiciro byo nyene biritunganya. Iyo umwimbo wabonetse byinshi intuza ku isoko harakubwira hati iki kintu tukigura iki amahera ngana nuku ntabwo ari leta iza kuvuga ngo turabashingira ibiciro. C'est la même chose mu bintu bijanye no gukora urudandazwa iki niki. Umuntu agurisha kurikije ingene yagiye araronka ivyo ari maradaza, ntabwo agurisha kurikije agiye kugurisha kurikije ibiciro bishingwa na leta ntabwo irima. Mu bisanzwe mwico gihe uza gusanga bimwe baramugiyantuza restriction. Muri ico gihe rero umva yamaze kubona yuko arimo akoraho iheba, kandi yabihevye rimwe na rimwe muza gusanga babandi baca baza kujya gufungura ataco binjije mukaca musanga ubukene bumwe buriyongera. Twibaza yuko nka leta ahantu hanini y'ibikwiye gushira amaboko mu biterwa cyane cyane badakoresha cyane nk'ibiterwa njabuka amazi, ikawa, ipampa, n'icayi abarundi ntabwo banywa icayi benshi, ariko nk'ibintu abarundi ubwabo basanzwe bakenera. Ico twosaba leta nuko yoga protectionism cyane nk'iyo baba babonye yuko umwimbo wabonetse bakarinda yuko hagira ibindi bidandazo bice biva hanze kugira abantu uzenya marché ntuzenya local zibanze zo nyene zikwize. Mwico gihe zimaze kwikwiza biraza koroha cyane yuko abene gihugu bagira umwete mu byo kurima mu gihe atabandi bantu baje kuba concurrence bavuye. Murumva yuko murabona yuko nk'intuzenya nk'ikintu kijanye n'intuzenya ahanini ya nk'abantu baganiriye mu baganira ntuzenya na Radio Réveil, Radio Kanguro, La Voix de la Justice, batubwiye yuko ahanini ya mu giteza umwimbo muke abene gihugu bari ku kivi nkuko nyene icubahira bivuga bati umwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka amafaranga. Abene gihugu bari ku kivi, ariko usanga bahura n'intambamyi cyane cyane zihagaze nko kwikena ry'intuzenya ry'umwavu. Umwavu usanga bawuzanye ucerewe ukacuza gusanga rero hageze yuko bateragira ugasanga ni kibazo. Mwico gihe rero nitwo genda tudatanze ntuzenya suggestion. Twaza yuko leta hanini ikwiye kuzira mu ntuzenya mu ngingira ifatira bene igihugu kabanza cabo kamenya iti ingingo ko tuyifashe bizoni yihe nyungu bigiye kutuzanira umwene igihugu azovyungukiramwo gute. Uko ufashe ingingo kavuga ngo umuzova ngujaha kandi ari igihugu kimwe. Ingingo ya kabiri y'ibwizo shingiro tubwiye yuko uburundi ari bumwe atagahande budashobora gucibwa mu ibice canke ngo hagira ugurisha n'agapande na gato. Twaza yuko uburundi rero bumaze kuba ari bumwe bateza kureka imyimbi gatembera mu gihugu. Nimba rukuzibira naho tini hagiye ibintu bijanze ni vyiza kuko ari bashobora guca bashima intuzenya amafaranga batanga hanze y'igihugu. Mwumvise yuko mu bihugu bitandukanye yuko amahera ari hejuru cyane bashobora kuca bihuta kuvuga ngo reka tujyane mu bihugu bibanye iki niki inzara isigaye mu gihugu cacu. Ariko ari muri ntuzenya ari nka marché local ibintu kuvi mu yinga bija mu Kirundo bikavika Kirundo bija Ngozi Kayanza Gitega bigatembera ibintu z'intara zose mu gihugu kimwe. Tubaza yuko ivyo watamutekano vyo ginuzenya vyo bangamira cyane cyane nk'ibintu za sécurité alimentaire. Leta teza kuziraraba cyane cyane nk'iyo umwimbo wabaye mwinshi mwico gihe igafasha kugura kugira ntagire vyononekara hamikabishira mu stock kazozirahora ari uko ibonye yuko abene gihugu baburaniwe. Nayandi ho kuca misi yose hageze yuko bimbura zana tubagurire bakabagurira kuri ya mahera y'intica ntikize
agera guteragira mu bakaca bagenda kwigura ku mahera y'umurengera kuko rero n'igihe usanga leta ndabwo nyene nubwo iba yabiguze bishaka gukwiza abantu z'abarundi bose za usanga rero baca babadandaza leta baguriye ku muntu zenya baguriye ku mahera amajana 9 hama dufate nko ku bigori nyene ukaza gusanga bagihageze iteragira bagiye kubigura hafi kunuzi kiro ku 1700 urabona yuko nubundi leta naciba yakijije bikiza bamwe bigakenesha abandi politique économique niyiza gutunganiza umwene gihugu ku buryo aza kumva yisanzuye muri twe muri Rena Burundi tuvuga tuti twojyoherwa tubonye ibiciro vyagabanutse kabisa ariko rero murabona yuko muri politique hari uno munsi bavuga ngo abene igihugu tubadugiza ibiciro mu isanzwe n'ivya byo gutesha amahera agaciro uja gufata nimbi ibigori vyarigeze kwa bigurwa amajana 3 ku kilo umunsi mukaca biduga bikagira ku ntuze mukavuga uti tubahaye amajana 9 tubaye 1800 kuri bamwe basanzwe babiguruko ku badandaza bigenga mu isanzwe uza gusanga muhera ubwanyu arimwe mu murayatesha agaciro kuko mu isanzwe umwirimizi agiye kurima bivanye n'ibihe bivanye n'umwaka na saison ibiciro ubwavyo ntuzenya umwimbo bwawo urihwa intuzenya ibiciro ntabwo ari umuntu runaka yicaye mu biro yicaye akavuga ngo ndiyumvire nimudufashe mufasha bene gihugu mu badugiriza ibiciro ku bintu bijanye na ntuzenya na kafe uko kafe ndaza nibaki mu gihugu cy'u Burundi banywa kafe abusivye nko mu bisagara naho nyene abantu twavuga yuko bageze ku gwego na bene gihugu bake muri zijya miliyoni 12 bavuga bashaka kuba nta nibaze uko na bibiri vya kwijana vy'abarundi banywa kafe mwico gihe rero ntuzareta ifashe kagiye ntuzikaduza igiciro cayo twaza yuko ngata ntuzenya ta ruhombo rurimwo kuko tumwe turankunga muri Kenya muravye ntuzenya nka ico twokita akarobo ka cafe torrefié ugiye kugagura muri supermarché usanga kiko hafi kuntuza ku mahera arenga 400 y'amakenya 12000 camwibaza rero mu Burundi naho usanga ikiro c'intuza ca cafe kiracari ku mahera amajana 800 mu sanzo kiba gisumbwa n'intuzenya n'umuntu yagiye kurimba ibigori niyo mpamvu ubona ubu muri no misi abene gihugu bona yuko intuze ikitegwa cikawa ntabwo kikibenteresa cyane bapfuma bavuga bati vomye yuko tubirandwa tufume tuza kurima ibindi bintu bishaka kuduha amafaranga tubutse muravye imvune abene gihugu bakura mu bikorwa vy'intuzenya vyo kurima kawa twibaza yuko ntuzenyaga agahembo kabo kari hasi cyane ugereranije no mu bindi bihugu twaza yuko dayero bahawe n'uburenganza bwo kuza barishorera ubwabo bakagira amakoperative yo kwishorera twaza yuko vyotuma umwene gihugu atera imbere kuko muramaze kubona yuko la plupart y'umwirimizi w'ikawa akenye bimwe bibi bagenda kumugurishiriza ugasanga nibo babitungiyemwo twaza yuko yuko leta imenya yuko ikibanza uhaye umwene gihugu abene gihugu bwabo we nka leta mubashiraho des conditions favorables zo gukora ibikorwa vyabo kugira ngo mugende mu bagengo biki nibiki nimba ari Brarudi mugenda mukavuga muti ibinyobwa bije ku giciri kiniki c'est bien mushoye kubamwo biregire ibinyobwa vya Brarudi nimba mufisemo imitahe naho nyene ni vyiza uburyo hataba amantuza ama speculation ariko nibaza yuko nk'amashira hamwe asanzwe akora donc des produits ikoreshwa n'abarundi benshi hari hageze yuko leta yuzenya ntuza monopole ntuzenya babahaye bakugurura ntuzenya imiryango ku ba investisseurs bose bipfuza ku investissa muri ivyo bisata gutyo kwisoko aza kugumaho ashobora kuresista kunuza ku biciro biri kwisoko naye ahandi hoho bavuze bati umuntu runaka ni wazoza arakora iki kintu atabone ntaco nta kizoshoboka murumva yuko deja leta ubwayo niba ikibandanye igize intuza yorohereza abantu baza kunaniza bene gihugu murabona nk'ubu dufate nk'imyavu ya fomi ari hakenewe yuko aboneka n'ayandi kugurura ku buryo ko bigamaze kugaragara yuko fomu dufise n'umunsi nubwo bugura ama branch muri ntuza muri za Tanzania tumaze kubona yuko ntiyikwije kuko nishobora kusatisfaiza ntuzenya demande yose izi zabuse ko zikora amasima c'est la même chose Brarudi c'est la même chose il y a des entreprises uno munsi qui ne sont pas donc à mesure yuko bashobora kugira ntuzenya gusatisfaiza ntuzenya clientele yabo
tugasaba yuko rero ntuza leta yobigiramo uruhara cyane cyane mu ngingo zifatwa tumaze kubona hari ingingo zitari nke ubona mu tutangazwa nk'umuntu ugasanga ministre afata ingingo ngo ntibotse ibigori mbo nibaza yuko nuko nyene batembere iyo batembereye bakirirwa mu dande quartier VIP badashaka kubibonamwo baraza lobby muri CBD honye n'ubwaho bo bita ntuzenya commercial business district baze baraba ingene bigenda umuntu akora akazi uko avyumva nta nukuvuga umuntu hariho nabava ku mirimo ya leta bakagenda kandi utuntu kwibarabara kugira ntuzenya bo kwisununura mu byo bakora nta muntu abiruka ko barabaha umwanya bakavuga bati kora rondera kuko ushoboye kose nukuvuga iki ni igipereye mu Burundi ntabwo ari ntuza dukeneye ntuzenya ordre iza kutuzana ntuzenya ubukene dukeneye ntuzenya désordre et ordonné nonga muri Kenya mu isanze ndiko twobivuga yuko hari ico bita désordre et ordonné no kuvuga urashobora kuba udufate nk'ubu ushobora kwiyumvira ati je ngomba ndandaza turato ashobora kugendurwa parika nko ku muntu imbere y'uzenya y'imangazini y'umuntu adandaza ivyuma ukadandaza ukavuga uti no kuvuga utwuza kudandaza ngaho uza kubwiye kwisununura mu muryango ariko urumva mu Burundi no kwiruka na polisi mu mamafisu mu kadobo kiwe muza gusanga no kumwiruka tera imbere gute ega ni nayo mpamvu umuntu ntuza muri PAF abana b'u Burundi ncabwenge je insiste là dessus incabwenge cyane musanga ziguma zirondera intuzi impapuro z'inzira kugira zomoke baromoka kubera iki projet nimwe ishoboka murabona yuko tumotaga intuze nya mwe muraraba nk'ibi vyo gufata ingingo kuvuga ngo amamoto ntinjiye mu gisagara amabajaje c'est la même chose donc ijya n'imitahe bazibiriyemwo hari abantu bari baje afise dynamisme yo gukora ariko ntuzenya bace bafata ingingo ibaburizamwo aburumva mu ico gihe iyo bigenze uko avuga ati nta yandi mahitamo reka turabe tugiye ntuza ko twogenda mu bindi bihugu to ingene bigenda uko mu bindi bihugu aho mubona abarundi n'abakona bagenda mu bindi bihugu donc ces petits métiers bakora ngaha mu Burundi mukabankira nizo baza gukora ngaha mu bindi bihugu muca musanga kandi vyagenze neza mugasanga babitungiyemwo ugasanga araje mu gihugu ciwe warubatse igorofa kandi yahere muri vya bindi nyene bito bitomwa baburizamwo ngo nimubikore nimugire iki mu Nairobi imoto zatembera mu gisagara neza indani nibaza uko muzobaza ntuzenya ambassadeur w'u Burundi ngaha i Nairobi mwomubaza ziratembera neza nta kibazo donc ikihaba nukuntuza no gushiraho amategeko agintuzenya regira tumumute batabangamira umutekano wo mu gisagara n'ahandi mukabareka mukaba freedom yo gukora munuzenya nko muri za Uganda zo nibi vyo kuvuga ngo baraza kuvuga ngo urumva ngo imoti twara umuntu umwe aho ati heka abantu bose ushoboye porvike uronka yiwawe muvyumvikanye nabo uhetse bakema yuko ubajana bose ni sawa we baheke mugende assurance ni bo rumva mu ico gihe rumva nyene ibintu bijyana na assurance barazi ngene baca babitunganya nimba ari ya touriste baca bamenye ngene babigenza mugurumva yuko bamuva ngo giribi kora ibi ugasanga imoto mu gihugu cy'u Burundi umengo umuntu adandaje urumogi ivyo vyategezo guhagarara dusamenye nico umukuru w'igihugu kuraba abantu bamufatira ingingo donc barafrustra bene gihugu ari umuntu arica mu birakabona yuko amaze ukwezi atarafata ingingo ukazubona aje afashe ingingo subitement donc abruptly ukabona afashe ingingo ngo iki kintu giteza kujanvigera le même jour de ça none biraza kugenda gute tanga umwanya abantu babanze bitunganya ari nk'intuzenya nk'itegeko twabonye ryasohotse yuko ngo abakora des activités zijyanye n'ibintu bitanga imigwazo yuko bafata ingingo yuko izo pratique zisubira kuhaba donc bajya abantu bagura imirimo itarera bakirindirira twaza yuko la plupart y'abantu z'abene gihugu bagurisha imirima yabo itarera nuko bafise ibibazo ahandi naho uko murazi yuko banki zo mu Burundi zirezera umurimyi gake mugaza gusanga arimwe na rimwe agize ikibazo nubwo bafise imirima iri mu kwera agiye kuyitabaza kuri banki kugira mu hakagurane ashoye kugintuzenya kuyitunganya atorera nyinshi ikibazo yagize usanga batamwizera
kubera iki banke ziratinya bakavuga bati on sait jamais bihe bishobora guhinduka umwanya n'umwanya tukabihombera mukabura yuturiha donc garantie y'imirima ntibigikoze baca bikura kuri abo bantu nyene baba bafise uduhera hafi bakavuga bati nyakugira imana mfise imirima yiwanje ndindi mfise ikibazo umwana wiwanje yagwaye yirukanye ku ishure ndindiriza iyo mirima nyene ize yere kugira nze nshoboye kugira ntuzenya gukura ivyo bibazo mu nzira yemera kwikora ku vyiwe muguru mu muce muvuga muti okay ntibizosubira none qui va intervenir mu gihe bagize ibibazo bakeneye udufaranga ninda zobashikako ari ntuze urugwego rwashizwe rw'abantu zenya rw'abarimyi bashaka kuzoza bavuga bati uwo murimyi aje akakweka yuko afise umurima muramuhakagurane agize ikibazo amazoba hejeje amaze kugurisha yejeje twibaza yuko ivyo ntibirajaho donc nibaza yuko ingingo zimwe ziba zikwiye gufatwa habanje kuba ukuja inama n'ingingo bakamenya bati umwene bwo gufatira ingingo ni kunyungu uko dufata yuko Ministère de l'Intérieur yafashe iyo ngingo kubgaho biyumviye d'une manière superficielle biyumviye yuko bagomba kurokorera umwene gihugu ngo azogurisha yejeje mugala la plupart yabo bene gihugu nyene muze usanga bimwe baragurisha kubera bafise ibibazo bahuye n'ingorane bafise urgence nta muntu mu gihugu turi muno munsi n'umuntu umwe kwijana ashobora kuba woge nuwo muvukana ugenda ukamubwira ati ngurana amahera ndagize ikibazo kiniki ahantu nabonye abantu bihutira cyane guterera ni mu gihe wabuze umuntu ariko iyo yakigwaye ukamubwira ati mfasha amahera basha nze kumuvuza narateye utuntu nzobariha iki ntibemera murumva yuko donc ni processus mu gufata ingingo ni processus uricara ukiyumvira bibaye ngombwa ugahamagara abantu mukabija inama ukababaza mbe erega abaguri ibijya vy'imigwazo nitwibaza yuko bagenda kurondera abantu mu mihana bakavuga ati zanda kugurira ibijya vyiwa wapi nibo abagize ikibazo bagenda kubarondera ari uwo twamye tuganira aratubwira bati rimwe na rimwe urashaka kuba wakoze nka activité waruzi yuko izorangira dufate nk'abantu barimo imiceri wagira hagati na hagati hageze yuko yibagara ntugira uburyo kandi wicereje ica yononekara nico gihe hako yononekara ucuhitamwe kwica kuri ujya ashoye kuyigirira intuzenya kuyibagarira kayigirira ivyari bisigaye vyose kugira ntuhomberemwo vyose muguru uvuga uti ntushaka kugurisha iki niki mbo nkanuza nkare nape Burundi dusijera ntuzenya nimba niyo ngingo ikeneye kuja mu ngiro bateza kubagisha inama n'ingingo bakamenya bati ni gute twonana bikora tutarinze kubangamira ntuzenya ujya ari marabikora tukaraba bakavuga bati mu gihe dufate umuntu yagize ikibazo akagenda kitura inzego donc mu ntwaro akavuga ati je nagize ikibazo cette fois-ci simbona uko ndabigenza est-ce que alors ntuzenya notre moyen nshobora kuronka mwutwo nipfuza ntenze kujya imirima yiwanje itarera babonye bishoboka bakamufasha bihuye n'ivyo arimo arabasaba babona naho bidashoboka bakamuha akora bakavuga bati okay dukurikije ikibazo dutuye genda urabo twikoreko umwana wawe ntapfire mu bitaro umwana wawe ntirukanwe ku ishure ushoye kuyifasha kuko bavuga bati mugabo yikora kutwiwe umugabo yikora kutwiwe akaja kwiba yikora nyere kutwiwe nubwo tuba tutarage uko nibaki ushaka kugurisha ku bintu bitarera ngo bakwemerere nibaki nayo bitwara ku isoko ucubi hujyanye nashaka kuprena risque zose akavuga ati je nzokwirindirira mbo ni bimwe bavuga bati nyamutegera kazoza kwerindi yindi mbo nuko nyene ba prena de risque ariko ntuza ministre acafatingi akavuga ngo nabari barabiguze ngo bene gihugu ngo afise uburenganzira bwo kuzosubira kuvyo bari baragurishije kuno kujyanisha abarundi muri make kujyanisha abarundi turaza yuko wari yaraguze nta kosa yakoze yari intervenye aho vyari bikenewe kuko yari ituwe yitugwa n'uwari yaburaniwe nimba naho rero mwumva yuko mubumviye ikigongwe muca mugerageza mukaraba mukabwiye mvugana n'amabanki mukavuga muti cette fois-ci reka turabe dushireho ntuzenya science y'abarimyi kubujya tamurimya azosubira kugira intuza yakugurisha utwe tutarera agize ikibazo yagize ivyo ateragiye azogenda yerekana ivyo yateragiye bagire evaluation hama bamuhakagurane agende yimaruke kantu kamwubiriye giturumbuka
hama yejeje abasubize kujya kwantuza kwa SRD ibikora nayandi ho zigeze abingingo ingingo mu gatondo ngiyo wakoze ibintu ntiwarizi uko binabujijwe n'amategeko gona ngingira kugwiriye no avertisa abantu nimba mutipfuza izo ntuza pratique uko zibandanya abantu bicare babizi muri se zikurikira nimba ari n'uwahora bikora uzobikora arenze ku ngingo mwari mwafashe azavuga ati ndimo ndabikora po donc kuri riske yiwanje ndazi uko bibujijwe nutazi uko n'urumugira urabujijwe mu barudandaza ariko yafashwe mu ico gihe ntiyidoga avuga ati wi nafashwe nafatiwe mu ikosha ntuza mu ikosha ni naho nyene kuri ayo majambo twagomba guhereza ko ariko tugasaba Sebarundi kuzararaba bakara amategeko bafata ingingo cyane donc abo yizeye bafata uko ari gihe usanga bafashe ingingo ukibaza ati n'izi ngingo zaje gute ni giturumbuka ni kwihaniza bene gihugu ne mu Burundi investissement mu bisanzwe ishoboka niyiye ico turaciyibaza cyane ni investissement ishoboka niyiye uko ahugiye hose ni wabonye waramirije mabona yuko nawe bagiye muri bijya vya ntuza vya breweries ibintu vyo kugukanya imitobe gukanya utuyoga n'ibindi bari babugariye kubugarira kwabo ningingo zaje giturumbuka vuba ati turabugariye ntibari bagishije inama canke ngo bagende barabe yuko so atabo barimo bararondera batakurikije ivyangombwa yuko bafatiye muri rusanga avuga ngo turabugariye bo twaza yuko bagiye barafata ingingo babanje kuginuza kwiga ikibazo neza kihari bakagisha n'inama wona gomba nabari birimo gukora pipa uza gusanga batabwa mu makosa batabwamwe n'inzego z'igihugu zitarimo zirakora akazi kazo neza ko nk'ubu dufate nk'umuntu yubatse akubaka chef de quartier ngaho bo akubaka gaheza yivye barabara dufate nk'ibantu zenya havenu ugasanga yivye barabara mugabo bamuretse arubatse araheza yamara guheza ukazobona ngo utuki bacikaca musambuza vyose vyo yubatse kemwaye yuko bagira ntuzenya prevention bati aho murubaka mwibarabara gaka ni vyiza yuko bo turakengurukira cyane umwuba ntuzenya Capitaine Dieudonné Tukundane ko nibaza yuko mwashira ibintu mu buryo havuga yuko umuntu wese akeneye kuja kubanza gusaba uruhusha bakagenda bakabanza bakaraba ahantu agomba kubaka yuko nta nibarabara bazokenera kuhacisha iki n'iki ibintu nk'ivyo ariko twe dusije muri nape Burundi yuko ibisagara vyose vyoba viabilize akaba ntuza cartographie ngene igisagara kizoba kimeze akaba donc ntuza architecture préétablie ku buryo umuntu ahaguze ari hose amenye ati ahazoce barabara nta barabara rizohaca kandi bikaye ibintu bakavyiga à long terme pana gukarikira ntuze ngo ahazoca avenue muguze yuko ahazoca ntuze ya boulevard donc bikaye ibintu bizofatika kiringo kirekire bakiga intuzenya inforo y'ibisagara bakurikije ntuze ya standard international bakara bakavuga bati aha dukurikije evolution buriko hashobora kuzoca iki bakabigira hakiri kare abaja kuhubaka bahagura bakagura ivyo vyose babizi bagashaka kuja kuraba n'umuntu aguze iki bagashaka kuja muri ntuzenya muri cadastre yakagenda karaba bakavuga ati canke muri urbanism akarati ahantu nguze nta kintu gitegekanywa kizohaca ayi mwico gihe habirenze ko yabibonye mbo inkaca yemera ingaruka ni no kuri ayo majambo nyene duhereje ko dutera kamo leta y'u Burundi kuziraraba indongozi zifata ingingo zikazahanini yazishira mu kibanza cabo zizifatira kuko ntuzenye standard de vie na karashobora kuba adashobora kugurisha utwiwe tutarera kubera ko yifise ubundi nawe akaba atagira uko agira nyina akavuga ati mbona aburaniwe kubera ko naburaniwe ngandabe nikore kutwanje kwikora umuntu nawe kwikora kutweneza uko atakosa ririmwo bakaraba bagafata ingingo ziza gutuma umwene gihugu ubuzima bwiwe donc butera imbere apana ingingo ziza kuza zimusubiza inyuma mu buntu za mu Burundi niho honyene mu bihugu maze kujamwo usanga umuntu akubwira ati ngo amategeko bwagira uraraba nayo amategeko ahari ugasanga ntacyo arafasha ugasanga toujours anarchie ibintu ugasanga ntibingo biraja mu buryo kandi avuga ngo amategeko arahari twaza yuko nibareka bene gihugu bagiye iyo ntuzenya freedom
yo gushaka kurondera nko mu bindi bihugu kurondera bakoresha ingufu zabo zose. Nibaza yuko bamaze gutera imbere ni naho usanga nako kajegari kagiye karagabanuka, kuko nk'umuntu yahora nyonga nk'intuza nk'imoto mwibarabara yari afise imoto nka 10 kiniki amaze gutera imbere acavuga ati reka ndabe ngure ntuzenya kwa Stella. Amaze kugura kwa Stella za ntuza za trupe mu gisagara uza gusanga atani ziri nko mu gisagara ca Nairobi ni vy'amantuza moto arakorerayo n'amatukutuka ariyo arakorerayo. Nibaza yuko ambasaderi murashaka kumuca ko mukamubaza muti bimeze guti vyabo bantu ntuze ishiramwe Renape Burundi ritubwiye yuko ibindi bisagara abandi baza muri Uganda baza hehe muzo gusange ntuzenye isuku ry'igisagara. Nibaza yuko tuzokigarukako tuzobereka ntuzenya inzira nziza ibereye yo gukora isuku mu ntuza mu gisagara wona gomba bitwaye n'uburyo buke bwa leta. Yo bibikunda tutarinze no kubivugira no ngaka kuri mikro zacu mais dola vile yo turondeye indiye twagiye cyo tumubarira tumubwiye ntuzenya strategy ibindi bihugu bikoresha kugira ibisagara bigira ntuzenya bigira isuku aho ciye wose usange hameze neza tangorane, uko deja ntuzaya kugira bene gihugu restaurant baba mu gisagara mu bisanzwe uwo no mutahe wa mbere wa donc iyo niyo main d'œuvre ya mbere yateza kugirira ntuzenya isuku gisagara. L'essentiel nukushiraho politique iza gutuma abo bene gihugu bakora ntuzenya bakora iryo suku nta gahato, ariko kandi amategeko ubwaya akabari yababwira ati kora isuku kutabikoze biraza kukugendekera ukunuku mu bisanzwe nuko twobivuga. Niyo bakenera yuko tugiye cyo tubashikiriza ku kintu kijanye no gukora isuku canke bakeneye yuko natwebwe tuza tukabereka ingene bigenda baduha amezi 3 tubibakorere babitari efficace bazoce batukorera ico bigombeye tuzatwara babesha bazoze bazoturonde batubwire bati nimuze mudufashe mutweke ingene iryo suku mutubari ingene ryogenda, uko dufise ntuzenya twaratembera handi turabona turanabaza turabona ingene vyagiye biragira ko turabona yuko ari ibintu biri pratique bishobora kuja mu ngiro no mu gihugu c'u Burundi kandi bikagenda neza, ugasanga igihugu c'u Burundi gikayangana gusumvya sinzi ingene no bivuga, kandi ugaza gusanga nabene igihugu batiriwe baragira baraturatuzwa ngo uva mu gisagara mutera umucafu ngo mugira iki niki, ahubwo ugaza gusanga kujya kuntu baba mu gisagara no batuma iryo suku riba byinshi gusumba uko intuze gisagara cyaye kuba kitagira abantu. Nayo kwiyumvira yuko kake zose zozomera nka ntuzenya nka Rohero zikazomera, ariko na Rohero nayo ntabwo isukuye gose ivyo birazi. Turetse za ntuzenya za Nyakabiga Jabe Bwiza Kamenge Buyenzi n'ahandi tubaze uko na ntuzenya na Rohero ntabwo ari ntuzenya modele twotanga ngo harasukuye, ariko navyo nyene birashoboka. Isufi yuko maire de la ville ni aturondera twe turiteguye kuzotanga iyo ntererano kandi kubuntu atacu tumusavye kuko igihugu nici wacu. Umupatriote yamayumvira ikintu ceco cyose gishobora gutuma igihugu ciwe gitera imbere kigatera yindi ntambwe, cyane cyane abene igihugu bagatera imbere. Uko gutera imbere kw'igihugu ko kamabibaza ngo imisozi n'amabuye bitera imbere ngo umwene igihugu ni watera imbere hama gateza imbere igihugu, ntabwo ari igihugu kibanza gutera imbere ngo giteze imbere umwene igihugu nibo banza gutera imbere hama gateza imbere igihugu. Uko aya mazu tubona gerekeranya amagratis tubona handi ntabwo ari igihugu kiyubaka yubakwa n'abene igihugu babanje gutera imbere, donc ikibanza gutera imbere no mwene igihugu hama iyi migambi ya leta nayo yo guteza imbere igihugu ikaza gukurikira yifashishije babene igihugu bwabo bamaze gutera imbere. Dukora amajambo turangirije ko mubandanye mugira ibihe vyiza naho ubutaha.